الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد صلى الله عليه وسلم أشمج ظهوره الله سبحانه وتعالى أهيجز الله سبحانه وتعالى أما هو رميه جاء الله جرور كركمي زوي برمى إنما محمد صلى الله عليه وسلم أيها المباركون emye bahezagirwa ba Allah nagira ngo ndabasabe mu nkundire dutega amatwi zimwe mu nyigisho z'intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama aravuga ati sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. الرسول صلى الله عليه وسلم aravuga ati abantu bagira ku ndwi cyangwa se imigwi indwi. Iyo migwi abazogira amahirwe bakaba muri iyo migwi Allah subhanahu wa ta'ala azobabungabunga abugamike munsi y'igitutu ciwe umunsi atagitutu kizoba kiboneka kirasi igitutu kizoba kizanywe na Allah subhanahu wa ta'ala. uwo munsi urakwibaza mbega umunsi n'uyohe? subhanallah yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. subhanallah uwo munsi ni umunsi atakimenyane kizoba gihari. no kuvuga ngo umuntu azohunga yiruke aje kure ya mwene wabo. aho no munsi bishika abavukana bagakumburana, ariko kuri uwo munsi nta gukumburana kuzoba guhari. umuntu azokwimuka azohunga, umuntu azoja kure ya se na nyina. subhanallah nyoko cyangwa se wawe inyuma y'umunsi umwe, inyuma y'iminsi ibiri itatu, hacu kwezi utamwumva uragerageza bashiramo mega halo mama halo baba bimeze gute, numva nabakumbuye. niko bimeze kandi n'umuntu azohunga n'umukenyezi wiwe. uwo munsi rero ni umunsi udasanzwe. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aravuga ati izuba rizokururuswa rizanwe hafi cyane. law rafa'a ahadukum yadahu la yamassa. asumwe muri mwebwe law madda yadahu, umwe muri mwebwe hamwe yoramuka dugije ukuboko gusa rimwe gusa ngo azoba yoshobora kucakora kuzuba. izuba rero bagyururukijwe. subhanallah mbega kaga, mbega ibibazo, mbega makuba. iyumvire nawe izuba ryaduturira riri kure cyane ku birometero byinshi, ariko muri kano kanya ugasanga abantu barondera ibitutu nk'umukumengo n'umukwabo kubiswe neza cyane, ugasanga izuba byarenze abantu riri ku birometero byinshi. wiyumva gute umunsi rero izuba ryamanutse riri ngaha hafi yawe? ubwo rero turanyarutsa tuvuga umugumo cyangwa se imigwi ibiri. ni ukuvuga ngo Rasul sallallahu alayhi wa sallama umuntu wa mbere aherako aravuga ati imamun adilun. subhanallah indongozi ikorera ku buringanire, indongozi itarenganya, indongozi atakarenganyo kigera kabarizwa kuri yo. iwiwe abantu n'abantu, iwiwe nta mwana n'ikinono, iwiwe abantu bose barangana. uwo ari we wese ashobora guhura n'ikibazo ego cyane ashobora kukimukemurira ataravye mbega yitwa gute, mbega bahehe, mbega n'ikintu ke kuri jewe. al-imamun adilun. tuvuze indongozi turiko turavuga wewe wa mugabo we ufise urugo. subhanallah wewe nyene ni kuvuga ngo la budda an takuna adilan inda ahlika baina
abanaika. Naam, ugomba kuba indongozi ikorera ku buringanire, itarenganya ku mukenyezi wawe n'umurenganya. Ego cyane, ugomba kuba indongozi itarenganya hagati y'abana bawe muhira iwawe. Turiko turavuga wewe nyene witwa ko userukira abantu, haba mu masengesho, imam mu musigiti, mu kurugenzi mu musigiti, mu kurugenzi mu karere, mu ntara, mu komine, ku rwego rw'igihugu. Ni ukuvuga ngo wewe rero utazokorera ku buringanire witwa kuri indongozi, menya kandi utahure neza ko aho bica hose uzobura ingabirano yo kuba mu gitutu kiturutse kwa Allah kuri uwo munsi udasanzwe. Ivyuya bizoba biriko birarengerana abantu, intuguta icika intugunda. No kuvuga ngo intuguta izoduga abantu, no kuvuga ngo izobaduga, hari habizogera ku maso y'ibirenge, abandi bagere ku mavi, abandi bagere ku mikondo, hari n'abandi bazosoma nturi, na cyane cyane bivanye n'ibikorwa bibi bazoba barakoze. Kubw'ivyo rero ndaguhamagariye wewe witwa kuri ndongozi, ndaguhamagariye wewe witwa kusirukira abandi muri ke canke se kiriya, byaba izidini canke se bitari izidini, wamaze kwitwa ko uri ndongozi, ndaguhamagariye gukorera ku buringanire kugira ngo ejo aho bukera uze wibere kuba mu ngabirano yo kuba mu gitutu giturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nta wundi azoronka icyo gitutu atari uyu muntu mvuze. Hariho n'indi migwi tuzogenda turayivuga uko tuzogenda duhura. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صلى عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه.